ijuru. Ivyo ni bidasanzwe. Manishimwe rero Yesu niwe dusanga nk'akarorero muri iki gisomo. Hariho ibintu nibaza ko tworaba muri iyi mirongo tumaze gusoma. Ikibazo ca mbere, ibibazo bibiri turabira hamwe, kubera iki twobera amaso gusenga. Muri ayo majambo twasomye muri Matayo 26:41, 26:41, turabona n'ibi bintu bikurikira. Icya mbere, Bibiliya yatubwiye ngo ni kugira ngo ntitugwe mu mosha mabi. Aleluya. Kubera iki twobera amaso gusenga? Ni kugira ngo ntitugwe mu mosha mabi. Icya kabiri, muri kubera umutima urafise ibintu ushaka gushikako. Umutima hariho ibyiza ubona bikenewe, ariko ahantu uri hari intege nke. Niyo mpamvu ya gatatu, umubiri ufise intege nke. Umubiri umera nk'urwanya ivyo wa mutima wariko uragomba gushikako. Harakenewe rero izindi nguvu ziza gutsinda umubiri, zigashoboza umutima njanama w'umuntu, inama nziza iri mu mutima ishobore gushika. Ko kwemera ego ntihari, ariko rakosha ibyiza ego. Imana yaguhaye umutima urimwo ibyiza ivyiyumviro vyayo, ariko kugira ngo ubishike ko birasaba gutsinda umubiri. Ivyo rero nivyo ijambo ry'Imana ryatubwiye riti nimube maso musenge, kugira ngo ntimugwe mu mosha mabi. Kuko umutima niwo ukunze, ariko umubiri wowo ufise intege nke. Kandi uwo mubiri marozi mukibabaje, uwo mubiri niwo wumva kenshi, niwo wumva n'ingoga, niwo unumvira kenshi, niwo utoroshe kumvira. Rero amasengesho araza kudukura munsi y'ububata, munsi y'ubuja bw'umubiri, adushikane mu mwidegenzo wo kugendera mu kuri kw'ibibereye umubiri utadutegetse. Ababishaka Imana ishimwe. Haleluya. Rero ubuzima bwo gusenga nibwo turiko turashaka kubandanya kwakira Imana yabiduhaye, kuko ugusenga nyako Bibiliya itubwira muri Yohana 4 yuko abasenga b'ukuri, les adorateurs, abasenga b'ukuri bana basenga Imana Data mu mpemu no mu kuri. Imana ishimwe cyane. Aleluya. Sinzi uwo numvise yabiririmbye Meganitogene ngo nta banga rikibirimwo vyamenyekanye hose, abasenga Data mu mwuka n'umukuru ari bo bamusenga. Iyo ndirimbo murayizi? Nta banga rikibirimwo, vyaramenyekanye hose yuko abasenga Data mu mwuka no mu kuri abo nibo bamusenga. Barishimye. Ugusenga kwahuye mu vyago, ugusenga kwahujije mu gakiza, ugusenga kwabaye inkota yanje, kubera ugusenga nzorangiza neza. Subiremo twese. 26:41, reka dusome 1, 2, 3. Nimube maso musenge, ntimuje mu mosha mabi. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufise intege nke. Iyo ni ijambo ry'Imana.
icyubahiro cyane usubiza isengero turose tukazira Imana, hanyuma kandi Imana ishimwe kuri mpemu wayo mu majambo twagiye turumva. Ijambo uyu yaturongoye mu gikorane yadusomeye riri muri Yakobo narironse ejo mw'ijoro umwanya mbere ukuze ariko ndasoma inkuru ya Dawidi. Ijambo yatubwiye kugira ngo muragiye kubwira Imana nayo izobegera, umugwanyi wa mugwanizi nawe azobahunga, mwegera Imana nayo izobegera. Ese ashimwe cyane. Yari inkuru ya Dawidi sinoyitebako ko sibwo butumwa tugiye gusangira. Igitabo cyaho cya Samweli cya kabiri igice cya 10. Dawidi bari bamuhemukiye mu bisanzwe, yari yahisemo kugirira neza umuntu kuko se yapfuye yaramugiriye neza, acamurungikira intumwa zo kumushimira, zo kumuba hafi, zimba ari kugemura. Ariko bo bari bafise umutima mubi, baca biyumvira ko Dawidi ahubwo agomba kubakorera ikibi. Byarananyigishije kwikeka ibibi ku bantu, bituma umuntu akora nabi. Bamwiketse ko agomba kubagirira nabi, baca bafata izo ntumwa za Dawidi bazigirira nabi ngo abagabo babamwa urwanwa uruhande rumwe, hanyuma baca bongera bataburira kw'impuzu uruhande rumwe nyene, uvuga uruhande rumwe rukaba rwambaye urundi ruhande rukaba rwambaye ubusa. Baca bagira isoni, birabangira gusubira kwa Dawidi. Dawidi arabimenya, ariko baragenda ngo bamaramaye, havuga ngo bateterewe cane. Aca atunganya intambara rero, avuga ati ba bantu nta bugenzi bwabo. Iyo ntambara rero baca barabimenya, nabo baca barabitanga, baca bagira inteko nyinshi, bahamagarana n'ingabo z'ibindi bihugu, baba imigwi minini ya gose, bamwe ngo bamuha 200,000, abandi bamuha 1,000 kugira bagwanye Dawidi gusa. Dawidi nawe arabwira Yowabu umukuru w'ingabo tunganya urugamba nuko nyene bitegerezwa kugenda. Ariko ijambo nabonye ngo baje kubatera bobo baca bahindagiza, kwanza ngo bakigenda gusa babandi ntari ikintu bakoze, baciye batemesha bariruka barahora. Ubwo nyene numva umutima wanje uranezerewe. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo mugwanye wa mugwanizi nawe azobahunga. Mugwanye wa mugwanizi nawe azobahunga. Nagira mbanze mvuge ko atari ijambo ry'ubuvugishwa. Hari igihe ubutumwa tuburonka nk'ubuvugishwa, kiretse bibaye ku muntu umwe ku giti ciwe, ariko ni ijambo nagira turisangire nk'inyigisho, turisangire nk'icigwa c'ingene dushobora kuba maso tugasenga, hanyuma kandi bikaturinda kugwa mu moshamana. Donc c'est pas une prophétie, c'est un enseignement. Tuvyakire rero, aho dusanzwe tubika ivyo twize tubibike. Mvuge gatoyi ku kamaro ko kwiga, ko tugira tubibemwo nko kwiga gato cane. Kwiga bidufasha kumenya ibindi tutari tuzi, kandi kwiga biduhindura abandi tutari turi. Ivyo wize uvyakiriye bikugira uwundi muntu utaruzi. Ndakwifurije rero kumenya ikindi utaruzi, ndakwifurije kuba uwundi utaruri uhinduwe n'ijambo ry'Imana.
Imana ishimirwe abavyakiriye. Aleluya. Bama bavuga ko ari ibice bike cyane kwijana by'abantu iyo turiko turiga baca bavyumva uko nyene kandi bagaca bavyakira kandi bagaca babigenderaho. Menga bavuga ko ari ibice bari 10 na bingahe kwijana mu bantu ijana ni bakeyi baca bavyumva uko nyene kandi bagaca bavyakira kandi bagaca babigenderaho mu vyigwa vyose kandi vy'Imana gusa. Ariko nagira ndabwire ngo kugira igitangaza ca Mpwemu Yera nawe uzokundira kuko abo 10 na bangahe kwijana ashobora kuba wewe bivana n'umwete wabishizemo. Imana ikomberwe amashi cane. Nibaziyo baza mw'isengero bari gusanga ivyo bice biba bike rwose kuko urikora ubuzima tubamo twavuye mw'isengero ni ubuzima butangaje mu buryo bubi. Umenga abantu ntibigeze binjira mw'isengero, umenga ntibigeze bumva havugirwa ivy'Imana. Ubuzima tubamo kibaza iti mbega bwabo ntitwari twagiye gusenga, twari twarinjiye mw'isengero canke ntiturinjirayo na rimwe. Ariko hariho abantu batubera akarorero, abakristo ba mbere, ishengero rya mbere Mpwemu Yera amaze kuza uri nk'umuriro ufashe ibihunda. Kwizera Yesu kwabo ni umuriro nyene udometswe bacurangagata. Nico gituma twashikiriwe aburunganwe rumwe bakabihereza abandi. Arashobora kuba wewe nawe. Manshimwe turashobora kwakira ivy'Imana tukongera tugashobora kubigenderaho. Rero je numva umutima wanje ngomba kubanza kwibutsa agakiza k'Imana imbere yo gusangira aya majambo. Ngomba kuba no kubibutsa ko kubwo kwitanga n'urupfu yapfuye ku musaraba, agashinyaguro, kandi ivyo yavyemeye kuko yatubonye ko turi abantu b'abatindi bagowe bari mu gahazo no mu munyororo wa Satani n'ivyaha n'ivyago. Nk'uko yabikoze mu gihe c'Abisirayeli bari muri Egiputa, abonye ko bugarijwe mbere Farawo ngo yari arushirijeho kubarabaza rwose. Bibiliya ivuga ngo mubagumize ku bikere vyabo kandi ntimubahe ibikoresho kandi bakwize amatafari bategerezwa kubumba ataco tubahaye, mubahahirize rwose kuko batanguye kwiyumvira ko bova hano. Mani dufashe cane. Bari basanzwe bamerewe nabi, mugabo Mose amaze kuvuga ko noneho bovayo bakagenda gusenga Imana yabo, niko handitswe, aca bateza ivyago bisumba ivya mbere. Mubahatire ku bikerere vyabo, mubagumize ku bikorwa mbarazamutima n'umubiri, mubahatire. Ivyo vyatumye Imana ibandanya umugambi yari yatanguye. Umugambi wayo wavuga ngo numvise amaborogo y'abantu banje, nabonye agahahazo barimo, ndamanukanywe no kubakiza. Haleluya. Twese twari ducuritse imitwe, imigongo ihetanye twerekeje mu kuzimu, umuco w'ivyizigiro ntiwari bwarase, mwasi yasa n'uwanesheje, juru ryasa n'iryacereje, ariko gucungurwa kwacu karira, imyidegemvyo wacu wari kuraza, mugambi w'agakiza wagira ushike. Imana
ntiyatwibagiye. Hari umuhizi yaresheje wasivuza impundu, ari inkuru y'amahoro, na nasi yaratsinze, na nawe umuntu tamba tamba, simba simba tamba, simba nezerwa ririmba, Yesu ni muzima. Amen. Oh. Biraryoshe guhishurirwa Yesu n'igikorwa ciwe. Biraryoshe guhishurirwa kuko Imana yahisemo gukora ibintu nk'uko yabikoze. Biraryoshe guhishurirwa umuzi w'agakiza kacu, impuhwe n'urukundo by'Imana Data wa twese yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazopfere, ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Mana ishimwe. Ibyo ni amajambo asanzwe cyane ku banyakamenyero bazi Imana mu buryo bwo kuyumva, badafitanye nabo ubucuti bw'amasengero. Ni amajambo asanzwe cyane, n'ubumenga nta gishasha bawumvise, ariko ni inkuru nziza yamidudubizamo ibyiza n'ibikomeye ku muntu amaze kumara mu masengero. N'amajambo kw'Imana yakunze abari mu isi, urubizi ntibimenyere, womenga ni ibintu bisanzwe, ariko nagenda kubwira ngo niyo nkuru nziza dufise itangaje yuko Imana yatubonye ducuritse imitwe, imigongo yatamyerekeje mu kuzimu, ntiyaduhevye, yahisemo kutuzanira agakiza kayo bicishije mu kwigira umuntu kwayo. Uwo yise umwana wayo araza mu isi aradupfira kugira ngo noneho umwizeye ube uhubanye n'urupfu, uronke ubugingo budashira. Mwe yera ashimwe, wewe adushoboza kubyumva kuko byagenze icyo gihe, niko biri n'uno munsi. Imana yarabonye amarushwa isi irimo, kuva ifashe ingingo yo kubikora kandi ikabishitsa. Imyaka 2000 iri mu kurumana, kubera turi muri 2023 nyuma yo kuvuka kwa Yesu. 2024 yakuye mu myaka 33 yapfiriyeko, 2000 iri mu gukwira, ariko twoshaka twonahera kuva apfuye. Mana ishimwe cyane, akabanga ku musaraba kuko hano agakiza kabonekeye. Yesu abihererwe icubahiro cyane. Rero nta bundi buryo, nta yindi nzira yo gusenga, yo kuvugana n'Imana mwemerana turetse inzira y'agakiza. Bibiliya itubwira ngo kera n'abantu mwarimo, ariko none kubw'agakiza ntimuri abantu gusa, muri abantu b'Imana. Igasubira ijambo ry'Imana ikatubwira ngo mwari mu isi mutagira Imana murema.
bw'Imana rurema. Ariko noneho Imana ni so. Ubwoko bwakiza abereye kubabamo ntimuyifite byonyine nk'Imana rurema, ariko muyifite nk'Imana papa wabo. Agakiza karakomeye katuvanye mu kivange cy'abantu, katuvanye mu kwitwa abahinde cyangwa abirabure cyangwa abera, katuvanye hino, katuvanye n'ubu hino. Undi wese akemeye kakamuzana mu bitwa ubwoko bw'Imana, abasangiye ubwoko nasi. Haleluya. Bibiliya ikivuga ngo noneho musangiye ubwoko n'abera murabe mu rugo rw'Imana. Abo rero nibo bashobora kuganira n'abari mu rugo. Imana ishimwe kuri Yesu Kristo yadukuye ku icyeyi cy'icyaha adushira ku igikundiro cy'ubugororotsi bwiwe kugira ngo Data dukunde. Kubw'uwo turakunditse mu ijuru, turi n'igikundiro bitavuye ku butore bwacu ko nta n'ubuhari. Nibaza n'amasura ko yononekaye, nibaza amasura Imana yashaka kutubwira ko atariyo tugifise. Igikundiro nacyo tugifise, turetse ko Imana itaraba akazuru n'akarengwa akazuru gusa karahera. Ariko n'indani mu mitima aho yaraba nyene niho hambere hononekaye, niho hambere hafutaye. Rero ubucuti bwacu n'Imana ngo tube abaganira nayo, tube abayisenga, tube abayibwira, tube ababwira ububasha bwayo. Ubucuti bwacu n'Imana ntibwobaye bugishoboka, ariko uwo Mwami Yesu Bibiliya itubwira ngo mwebwe ababatijwe muri Kristo mwambaye Kristo. Dufise igikundiro ciwe, nico gituma sekukwa. Haleluya. Nico gituma niyo Mana dushobora kwemerwa n'ijuru, tukakirwa neza. Wasenga mw'ijuru bakavuga ati wavyumvise. Haleluya. Mana ishimwe, Mana ikomerwa amashyi cyane. Biga keshi joro